Bakunzi ba B-Info Plus nimuhunde ndabaramutse nongeye ndabahe nikaze muri bino biganiro byacu. Murabona yuko nahinduye ikirere nsanzwe nkoreramwo. Uyu munsi ntabwo nagiye muri studio, mvuye gutera agapira. Nsanzwe ndi n'umukinyi w'umupira w'amaguru Bensi umugabo, ndi umuvetera, ntabwo ndi mu division. Nyine nja mu kibuga kugira ngo nonere imitsi. Nsanzwe mo nabizi yuko umubiri wacu ukenera ko wama umuntu awunonora. So ntabwo nje ngo tuvugane kuri Jihomede canke kuri utashuhudia. Oya, uyu munsi ndaje kugira ngo tuvugane akantu gato cyane gose abantu benshi bamaze iminsi batubwira. Iyo tumaze umunsi umwe gusa tudakoze ikiganiro, abantu mutwandikira ama message muvuga muti Uvira yoba yafashwe ko tutereko turaronka ibiganiro nkuko byahora. Ndashaka kwanza ngira ikintu kimwe mvuga kuri Uvira. Ubundi Uvira gufatwa, abantu mwese musanzwe mubizi yuko ari indoto za M23 canke ziyanyeshamba za RDF. Nta kindi kintu barota. Misi yose barota Uvira tombe. Nibitangazamakuru byabo misi yose nta kindi bavuga yuko Uvira yamaze gukorokera mu maboko y'inyeshamba za RDF. So ngomba ndababwire yuko Uvira kugira ngo izoshobore gukorokera mu maboko y'inyeshamba za RDF nuko bazoba bararasha abawazarendo bose bari muri Uvira n'aba FDNB bose barabakuyeho. Ivyo navyo ntibishoboka, ntavyo boshikako, kuko kuva mu kwezi kwa kabiri abariko bararimba Uvira tombe ntaco batakoze. Barakoze utwigoro tudasanzwe, utwigoro dushoboka twose kugira ngo bashobore gutombesha Uvira, mugabo vyaranse. Bamaze kuhatakariza ingabo serenke cyane gose, zarahatikiriye. Murazi imikenyo rutandukanye bamaze gukora. Baratanze amafaranga kugira abagura abawazarendo, baratanze amafaranga yo kugura aba FRDC. Ntaco batakoze kugira ngo bashobore kuba boshira Uvira mu maboko yabo, ariko ntabwo gushika magingo aya birakunda. Ariko nubwo bitarabakundira, ntabwo nabo barahaha, ntabwo barareka gutarataza cyangwa se kotsa uburo kugira ngo bashobore kugerageza kuba bo kwigarurira Uvira. Muri iyi ndwi iheze mwarumvise yuko hari operation y'imisi 3 bakoze kugira ngo barabe yuko bigarura Uvira, aho byafashe igihe kitari gito. Abatekinisiye b'intambara b'igihugu cy'u Rwanda na Uganda n'ibindi bihugu bitandukanye bari bateguye kabisa, ariko ntabwo bashoboye gushika ku ntego yabo. So niyo mpamvu rero uyu munsi nje kugira ngo ndababwire yuko bishitse ntidutanga amakuru, suko haba habaye ikitagenda neza ku ruhande rwa wazarendo canke rwa FDNB. Swati twafatiriwe novuga n'ama circonstances, twatwawe n'ivy'ubuzima n'imiryango yacu yadukenera canke ibindi bitandukanye. Ntabwo tuzoreka kubaha content ngo nuko ngo habaye ikintu kitameze neza kuri kote FDNB canke kuri kote ya wazarendo. So bari abantu rero mu nkunde na kano kantu ndakabasangize, bari abantu ntibanogegwa, bari abantu kandi nta n'ubugenzi bwabo. Mu misi heze twaraberetse ingene n'igihugu ca Kenya cari impliqué muri ziriya ntambara, mbere carungutse n'abasirikare muri Katogota, aho bashoboye kwagira ivyago. Mu nyuma ntitwasubira kubabwira na kimwe kubijanye n'igisirikare ca Kenya muri Kongo. Ruto inama nshinga amateka ya Kenya n'abanyakenya baramuremereye, biba ngombwa yuko akura UPDF ku butaka bwa igisirikare ca Kenya ku butaka bwa Kongo. Bisa nkaho avuye inyuma yaziranyeshamba za RDF mu kuja gushigikira umugambi wabo bacishije muri M23. Ruto rero amaze gusa n'ubateye umugongo, hariho ikintu gihambaye bamukoreye. Nkunze kuvuga yuko ziyanyeshamba amateka yaza komeza kwisubiriza apa na apa. Mumaze imisi mwumva imyerekano y'urutavanako iriko iraba mu gihugu ca Kenya. Ibi ni bintu abantu badasanzwe bakurikirana politiki y'akarere babitahura nka kujya nyine biriko biravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Bavuga yuko Ruto abanyakenya
bariko bakora imyiyerekano ni kubera yuko ngo byoba byamunaniye kuyobora Kenya ngo ibiciro byaduze kumurengera ibiki n'ibikitusa nivyo benshi bagenda bariko baravuga. Nje ngaha kugira ngo ndabereke ikintu cinyegeje inyuma yazijya manifestation ziriko ziraba hajya mu gihugu ca Kenya. RDF imaze kubona yuko Ruto president wa Kenya yabateye umugongo iciyumviro cabo asa nuwa chance mandi majambo Ruto yabengeye RDF mu mpisho nka kumwe Yozefu yashaka kubengera Bikira Maria mu mpisho. Ruto ramaze kubikora Kagame aca arakubita urutoki ati wewe ubwo wamaze kuja mu gitigiri c'abansi nawe tugomba tugukorereko. So niho mwaciye mutangura kubona hariko haraba ama manifestation zifise inguvu ku rugero rudasanzwe zirimo n'abanyamahanga batari bake mugabo biyamiriza ngo Ruto yananiwe no kuyobora ngo kubera ko ibiciro biguma biduga hapa na hapa kubera ko byamunaniye kuroderesa bimwe n'ibindi ngo rero unashobore gutunganiza abanyakenya ibiciro abistabilize canke ashobore gutanga ave ku butegetsi. Anashaka nsabe abantu mudukurikirana plutôt umugire no analyse ariko mu vyukuri umukate uduze ibeyi umukate wo kujya bicaye sigira ko abana gihugu baje mwibarabara kugira mandamano kugira manifestation ahantu bakaruka ari très simple mu gihugu cy'u Rwanda byifashe gute n'est-ce pas que président Paul Kagame wenye n'ubwe yibwira bene gihugu ngo funga mikanda tugiye muri systeme ya funga mikanda kubera yuko bisa nkaho ibihugu byabahinduriye byabafatiye ibihano aho bahora bakura ubufu hamwe n'ahandi bisa nkaho bigiye bagiye kuhugara acasaba abanyarwanda ko bagira iki baja muri systeme ya funga mikanda no kuvuga batubikuwa vubi mu yandi majambo kweka abanyarwanda batashoboye guca baja mwibarabara ngo bagire manifestation. Ikindi nobereka ni ibintu byinshi mu Rwanda bitagenda neza. Ibiciro mu Rwanda birahanitse. Abanyarwanda nibo babizi cyane kuturusha. Ndazi ko muri commentaire baza kubigira. Abanyarwanda bariko banyagwa amatongo yabo na leta bakababomora amazu na leta. Mugabo ntibigeze baja mwibarabara ngo biyamirize Paul Kagame ngo byanse byagenze kunuku. Ariko muri Kenya Ruto abene gihugu bagumutse. Hariho bien sûr abariko baratiza umurinda abandi batazi umukino uriko urakinwa. Ibi rero biriko biraba muri Kenya ni nka bimwe byaba mu Burundi muri 2015. Muri 2015 hoho barondeye motive ngo bagomba kwiyamiriza son excellence nyakwigendera nkuru nziza ngo ntashobore kwiyamamariza cyangwa se kwitoreza ikiringo ca gatatu. Mugabo yari pretext sino bo bari bazi yuko ari amategeko abimurekurira bijya yaragiye gukora ariko baca bitwaza kajya kantu kugira ngo bashobore kugumura abarundi bikunde baze guca mu byahumye indongozi z'igihugu mu gihe abene gihugu bazo bagize gute bari mu myamamazo baca bakubitiramwo kudeta bashoboye guhindura ubutegetsi bahashira ubutegetsi bubayobegwa nako bubayoboka. Ivyo mwarabibonye mu Burundi byarabaye ariko gufashwa n'Imana ijya kudeta barayiteguye mugabo ntabwo yigeze ishikwako. So nuko Ruto rero niko bimeze. Izi nyeshamba za RDF amateka yazo ni yayandi aguma yisubiriza aha n'ahandi. Nta kidasanzwe bigira bazana byose baramaze kubikora. Ico bakora gusa basubiramo bya bindi bakoze. So aha rero Ruto novuga yuko arageramiwe cyane gose arageramiwe n'izinyeshamba za RDF zamuhigiye zikeneye kumukura ku butegetsi kugira ngo zihashire ububayoboka kugira ngo azoca zifasha kuza kudestabiliza Tanzania. Magingo aya barabona yuko Burundi bashobora kubudestabiliza nka hamwe boshobora kwigarura igisagara ca Uvira nubwo bikiba hanze nubwo bikiri kure nk'ukwezi mugabo mu Burundi hoho baramaze kubona inzira bashobora kuba bocamwo nka hamwe boronka Uvira. Ariko Kenya nako plutôt Tanzania
bari barishimye barishimiriza kuko bibaza ko bafise Ruto azoborohereza kugira ngo baze kudestabiliza Tanzania. Mugabo Ruto nawe asa nkaho yababereye ibamba. Izi rero mandamano, izi manifestation muri ko murabona muri Kenya, nta kindi kintu na kimwe zigamije, nta yindi ntumbero nimwe zifise usibye ko ari uko bashaka gusenya Ruto bamukureho, naho bahashire uwundi muntu ashobora kuzokorohereza imigabo n'imigambi yazijyanye shamba za RDF. Ndazi ko ata muntu numwe asanzwe ariko arakurikira kujanye n'umutekano w'akarere ayobewe intumbero yizinye shamba za RDF. Nta kindi barondera atari uko bagomba kugira ubutegetsi bw'akarere. Bakeneye yuko akarere k'ibiyaga bigari kaba under control y'umuhima. Mandi majambo bagomba kwemplanta empire hima, nta kindi kintu bariko bararondera. Niyo mpamvu bakeneye ko hejuru y'u Rwanda n'Ubuganda bafise bashiraho Kongo, inyuma ya Kongo bomeke ku Burundi, inyuma ya Burundi bomeke ko Tanzania. Kenya nubwo basa n'abayifise mugabo Ruto asa nk'uriko arabahinduka. So rero nari nshimye muri kano kanya kugira ngo tuganire kuri ibi. Kumbure mu masaha ari imbere turaza kongera ndi muri studio ndi kumwe na journaliste tuganire ku bindi bijanye n'intambara ziko zirabera ku butaka bwa Kongo, hamwe n'ingaruka zikomeza kwigaragaza aziturutse kuri zirya ntambara ziriko zirabera mu gihugu ca Kongo zatangujwe n'inyeshamba za RDF zinje muri Kongo ziyambitse profile ya M23. Reka rero ndabashimye mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro. Kumbura turaza kongera mu masaha ari imbere, Imana yabidukundira. Ciao ciao.